Uno munsi duteye ku munsi ugira kabiri wo kwisonzesha. Umunsi ugira kabiri ukwibabaza. Twarerekanye ukuntu ku kwisonzesha kuzotugirira akamaro mu mpande zine. Uruhande rwa mbere twarerekanye ukuntu uku kwisonzesha kuzotuma tugira amagara meza, yaba amagara yo mu nda canke amagara yo mu mutwe. Twarerekanye ukuntu bizotuma n'ubwenge bwiyongera canke ivyiyumviro bikaja ku murongo. Ubwa kabiri twarerekanye ukuntu impwemu yacu izokura. Impwemu n'umuntu wacu wo mu nda Bibiliya niko ivuga. Voilà. Le monde intelligible, le monde spirituel, nka ya yindi Plato yavuga, irakura. Voilà. Ivyiyumviro bigatonda ku murongo, bigasubira bikaja ku rutonde. Ubwa gatatu twarerekanye ukuntu uku kwisonzesha gutuma n'ingorane za politike zitora inyishu. Twarerekanye aho abandi babikoze kandi bikarangira neza, bikarangira bashitse ku mahoro canke bikarangira bashitse ku mahangiro yabo. Twarerekanye n'ukuntu bishobora gufasha mu kibano, ingorane abantu bari basanzwe bafise zijanye no kubaho, zijanye n'imibereho ya misi yose, ukuntu bituma ivyo bintu bihinduka kuko mu gihe cyo kwibabaza canke cyo kwisonzesha havuka umutima w'urukundo, havuka umutima w'impuhwe. Voilà. Aho rero twaravuze yuko tuzogira kigoro ku rukundo, akigoro kukuraba bene wacu bamerewe nabi, abatagira ico bafungura, abatagira ico bambara, abatagira shinge na rugero, abahahazwa, abatwazwa igitugu, abarenganywa, abapfunzwe, abagwaye. Voilà. Abo twaravuze yuko tuzogira kigoro kukubaraba canke kubasuhuza, kubagarukirako muri bino bihe turimo. Reka dusubiremwo n'ijambo ry'urufatiro tugenderako canke duhagazeko. N'iri jambo riri mu Ngoma ya kabiri igice c'indwi n'umurongo w'14. Haravuga ngo maze niyo abantu bitirirwa izina ryanje bicisha bugufi. Voilà. Bicisha bugufi ni kuvuga ngo bisonzesha, bakarondera mu nyonga hanje, bakava mu kabi kabo, bakihana, je uhoraho nzobumva, ndi mwijuru ndababarira ivyaha vyabo kandi ndabakirize n'igihugu cabo. Mbega igihugu cacu kiragwaye? Voilà. Kondisiyo Imana iduha kugira ngo igikize ni yahe? Nuko dusenga twisonzesheje. Nuko kwari ukwibukanya. Ijambo ry'uno munsi turisanga muri Zaburi igice c'126. Haravuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwengatwenga, n'indimi zacu zari zuzuyemwo indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Amen. Iri jambo ryerekana ibitangaza, iri jambo ryerekana surprise, iri jambo ryerekana ukuntu abanyisirayeli bari baraciye mu bihe bakabona yuko atavyo bazovamwo canke bakihebura, gushika yaho igihe babona Imana ibatabaye, bakabona biwabo biyumvira yuko bariko bararota. Ngo bari buzuye umunezero, ngo iminwa yabo yari yuzuye ibitwengatwenga canke ibitwengatwenge. Ngo kandi bari buzuye indirimbo z'amashimwe. Voilà.
nuko rero natwe murazi yuko ihangiro ryacu ari ukugaruza umunezero satani yatunyaze. Iyi zaburi turakunda kuyisunga cyane kuko ibi mwumvise ngo twari tumeze nk'abarota. Voilà, nizera neza yuko umunsi umwe hariho abarundi ibyo bazobona uzomengo bariko bararota, kuko bazoba barasinzikajwe n'ibihe barimwo bakavuga bati none turiko turarota canke. Hariho abarundi bamaze imyaka n'imyaka batabonana n'ababo kubera ababo bahunze baturatujwe, ababo bahunze bacitse kwicumu, ababo bahunze bahatswe kwicwa canke kugirirwa nabi mu bundi buryo. Ubu imyaka n'imyaka iraheze, abana imyaka n'imyaka iraheze batabona base n'abanyina, kumbure abavyeyi imyaka iraheze batabona abana baromotse. Voilà, kino gihe rero ivyizigiro vyarakamye, sabo bahunze sabasigaye mu gihugu baragira bati none bagabo bizoca he kugira ngo tubone abacu. Voilà, hariho abavuga bati bagabo umuntu dusinzikaye nk'uku, umuntu turi mu bibazo nk'ibi, aha uwo munezero twebwe tuzowugaruza gute? Voilà, usi nagomba ndabaremeshe ndababwire yuko umunsi uri izina uyu munezero Bibiri yivuze ngo twari tumeze nk'abarota. Umunsi umwe muzomera nk'abarota, umunsi umwe muzoba mwuzuye umunezero udasanzwe, umunsi umwe muzoba mwuzuye indirimbo z'amashimwe. Ahubwo be murategura indirimbo, be murategura twa turirimbo tuvuga ngo kubera ibyiza wampaye sinogenda ntashimye kandi nari ntabikwiye, sinogenda ntashimye. Abandi nabo be muraririmba twa tundi usubiriza igihe erega mana uri mwiza, usubiriza igihe erega mana uri mwiza. Nabo muti uri nteturuye ndabizi wamura umugira neza. Gira morare wampaye inka. Ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi ya 27 ku murongo w'13 haravuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera ukugira neza kuhoraho muri iyi si y'abakiriho. Ibi ndiko ndavuga muzobibona live ikibiriraho, muzobibona ikibiriraho. Mbega basha none mwebwe murampaririza, erega jewe ndabibonera mw'isi y'impwemu. Voilà, mwibuke yuko Plato avuga ati hariho ibintu original, ivyo tubona ubu ni gicapo canke ni cijiji kibiri mw'isi y'impwemu. Voilà, rero twaravuze duti ivyo twifuza gushikako biboneka canke bigaragara muri iyi si canke le monde sensible vyabanje kubaho mw'isi y'impwemu. Ubu rero mw'isi y'impwemu ndabibona, hasigaye yuko tuzobibamo. N'est-ce pas? Voilà, rero ndabizi hari abantu bapinga, hariho batoma bariko baravuga bati ivyo bintu ivyo basha tuzovyemera tubibonye. Ntimukabe nka Toma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahiriwe abizera ataco babanje kubona. Ntimube nka batoma. Rero hariho umuntu yavuze ngo la foi doit être accompagnée par les œuvres, ngo ukwizera gusa ntikumaze, kwizera gutegerezwa guherekezwa n'ibikorwa. Voilà, ivyo bikorwa navyo dutegerezwa gukora n'ivyahe. Iyo ni ya discipline nguma ngarukako. Gukora discipline, kwibabaza canke kugira indero, ukavuga uti jewe iki naco nkorako kumvo izi nizi kuco nifuza gushikako, ico si icaha. Uno munsi uvuze uti jewe sinsubira kunywa inzoga,
kumvo zuko nagize discipline. Uno munsi uvuze uti sinsubira kurya inyama, uno munsi uvuze uti sinsubira kugira umuduga, uno munsi uvuze uti sinsubira kugura impuzu canke sinsubira kugira iki niki bivuye muri wewe, bivanye nico wifuza gushikako. Kumbure ufise urukundo rw'igihugu, wifuza yuko igihugu gikira, uriko uracitangira, bivanye rero nihangira ufise, bivanye niyo discipline ukuntu wayikoze neza, wa munezero uzoheza udusage, uzoheza udushwaremo. Mwebwe bazovuga ngo yo twari twaravyumvise, none turavyiboneye n'amaso, ubonye bamwe bose bari barahunze bahungutse, uti yampaye inkawe rero ngiryo rya jambo. Voilà, ivyo nivyo twiteze rero. Ivyo rero ko tumaze kubibona, iyo niyo mbono yacu, reka tugende tubikurikira. Reka rero uru rugendo rwacu rudushikane kuri ivyo. Voilà, utabibona hari umuntu ati aho ugeza imbono yawe, aho ugeza iyerekwa ryawe, niho umugisha wawe ugarukira, niho harakarimbi kumugisha wawe. Mu Congereza yavuze ngo the extent of your vision is the boundary of your blessing. Muravyumva ngo aho iyerekwa ryawe rigera, niho umugisha wawe ugarukira. Ndabibona ibi, ndabibona ko tuzobishikako, namwe mukaba mubibona tuzobishikako. Mukaba mubona iri yerekwa, aha hantu mukaba muhabona, aha hantu mukaba muhabona, tuzobishikako. Abo mukaba mutabibona neza, mukaba muhwiwisha, mukaba mutavyizeye, biragoye yuko twobishikako, kuko mutavyizeye ya discipline ntayo muzogira. Voilà, muzoca mutangura kugabagaba, tuvuge duti twahevye inzoga muje kunigura ibiyeri, tuvuge duti twahevye kugendera mu miduga, muyigenderemwo, tuvuge duti twahevye ibi nibi, usange muriko murabikora kandi vyari muvyo twiyemeje ko tuzokora, ko tutazokora nka discipline. Ivyo rero birashobora kutadushikana kuri iri hangiro canke kuri iyi mbono. Voilà, rero murumva yuko bikenewe yuko tugira discipline. Birakenewe ubwa mbere yuko twizera, hanyuma tukagira discipline. Iyo discipline ikatubera ikiraro kidushikana kwiryo yerekwa. Voilà, amahoro rero rurabandanya. Murumva iyo ruriko ruradutwara, twitabire. Ariko nkuko umuntu yavuze ngo we gather the strength as we go. Ati tugenda turegeranya inguvu uko tugenda, uko dutera intambwe. Natwe tugenda turegeranya inguvu uko tugenda. Nimba ejo twatanguye urugendo rw'amahoro tunganuku, uno munsi turiyongera, ejo tuzokwiyongera, n'undi munsi tuzokwiyongera. Narabwiye yuko Gandhi yatanguranye urugendo ruja idandi n'abantu 78. Barutanguye n'abantu 78, ariko barurangiza ari ibihumbi n'ibihumbagiza. Natwe turizeye neza yuko uru rugendo rw'amahoro ruzokwitabirwa n'abarundi batari bake, rukadushikana ku mahoro arama, rukadushikana kuri wa munezero, rukadushikana kwiterambere rirama, rukadushikana kugusubiza hamwe, rukadushikana kukubona abacu batwawe nk'inyagano, abacu bagiye kuva kera, bagiye bomowe, bagiye bacika kwicumu. Uru rugendo rukadushikana kugusubira mu rukundo, kugusubira muri ya mico n'akaranga biranga Uburundi, kugusubira kubana
n'abavukanyi. Bibiliya iravuga ngo ewe kuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro kw'abavukana babana nyakubana. Voilà. Ngo bimeze nk'amavuta ya elayo y'igiciro kinini yasutswe ku mutwe agashoroka mu bwanwa bwa Aroni. Ese ukuntu ari vyiza, ese ukuntu ari igitangaza, ese ukuntu ari umunezero iyo abavukana babanye nyakubana. Voilà. Bantu b'Imana, iri niryo hangiro dufise, twipfuza yuko igihugu c'u Burundi kibamwo abarundi bose, ata buryarya burimwo, ata bwa buryarya bwo kuvuga ngo abarundi twese, kandi uzi neza yuko hari igice kinini c'abarundi bari hanze kubera baturatujwe. Abo rero ukavuga abarundi bari mu gihugu, abandi bari hanze nabo ukamengo s'abantu, ukamengo s'abanyagihugu. Imana idufashe kwiyunga, Imana idufashe gusubiza hamwe, Imana iduhe umutima umenetse, iduhe umutima uciye bugufi wo kwicarana hamwe kugira ngo dukemure ibibazo vyatugoye vyose, hanyuma dusubire twubaka igihugu twese atawuvuyemo. Iryo niryo hangiro urugendo rwacu ruriko ruganako. Umuntu yumva ashimye iri hangiro, umuntu yumva nawe iri hangiro yorishikanako natwe, imiryango iruguruye. Niyifatanye natwe muri runo rugendo, twisonzeshe, twiyime ivyo twahora dukunda, twibabaze, twitangeko ikimazi, imibiri yacu tuyitangeko ikimazi cera kimwe kinezera Imana, twihane, hanyuma murabe yuko tutabishikamo. Ariko ivyo naho twobikora ataco turiko turakora, ntaco vyohava bidufasha kinini. Igikuru nukuvyizera tukabikora, hanyuma bigaherekezwa n'ibindi bikorwa tuzoba turiko turakora, bimwe vyose twadondagura. Igihe rero ni igihe ciza, ni igihe c'ukwiyeza, ni igihe c'ukwinjiramwo, ni igihe c'ukwitunganya, ni igihe c'ukwihana, ni igihe c'ukugaruka ku Mana. Voilà, ni igihe c'ukwiyubura mu Mana. Ni igihe rero twiteze kubona ico Imana idukorera. Ntimukomantaze imitima nka b'Abanyisirayeli. Ivyabaye vyoduha icigwa. Nimwizere bantu b'Imana, barundi barundikazi, ntimukomantaze imitima. Angize ntera kamo umukuru w'igihugu kugira ngo yumve yuko ibiganiro arivyo vyonyene bizotuma igihugu c'u Burundi cogorora. Ko abarundi b'incabwenge canke abarundi begwa n'ibibazo biriho mu gihugu c'u Burundi bokoranira ku meza, bokoranira ahantu bagaharira ku bibazo bihanamiye Uburundi, bakava ngaho babitoreye umuti, nico kintu conyene kizokiza Uburundi. Kandi nguma ndabivuga, ndabisubiramwo, maze kubisubiramwo kenshi, kuri igihugu akabandanya atabikorerako, abarundi bazombera icabona. Nuko rero Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Kaze tubandanyane urugendo rw'amahoro, urugendo rudushikana ku munezero, urugendo rudushikana ku mahoro arama, urugendo rudushikana kwiterambere.